Akani ibihumbi 15 gusa simeshe nabo amafaranga y'amarundi amadolari ntibawe ko ari abantu bahora baza bagenda hanze y'igihugu abaramarundi go 15 urabona ko ari sawa nta kazimbo kaba kari ego murakoze ndabahaye ikaze n'utwakoranye Serges abantu mu gucafye umu artiste mu Faransa ni kubavyi sanzwe nkora ibintu ingura nkoresheje amarangi ego bahita kuri atelier d'art ku ndangakaranga ego nca nisunga imico y'akaranga mu byo nkora biga none mwoba mwabitanguye mu mwaka wa ryari ndibuka nkiva ku ishure naramaze umwanya mutoyi ntarabitangura mugabo ico cyumviro caraje mba ndi mu neza nagitanguye muri bihumbi 2008 nca ndabandanya nkora buke nyene kugeza none munsi niko kazi nkora mwaciye mu ishuri nyene risanzwe ryigisha umwuga wo gusanzwe wo gucapa nyene ibisharizo nyene uko bimeze ku ishuri naciyemwo sinaciye mu ishuri ryo gucapa ariko naciye mu ishuri mu bisanzwe iyi ni impano ingabiro Imana yampaye none kuva uwo mwaka wa 2008 nkuko uhejeje kubidutomorera biga none umwuga nyene wawutanguye wenyene nta ngyari shira hamwe byagenze gute neza na neza umwuga kuwutangura hariho twawutanguranye mu nyuma ndafata umugambi ndigenga hama rero ngomba mbandaniriza ko kugeza none munsi niko kazi narengikora niko byagenze ego hariho dukorana ubwa mbere mugabo ubuye ndikorera izo munsi umva ni kuvuga ko guhera uwo mwaka hari intambamyi zimwe n'izindi mwagiye murahura mbega n'ubu uko mwatanguye mubona ariko zigenda zibonekeza kugeza uno mwaka wa 2025 egome ivyo birashika kubera ugitangura uratangura ugakora intambamyi ntizishobora kubura uko n'abakiriya uko umuntu yabaronka ubwa mbere bwose ntabaronka ubose ko umuntu akibaronka cyane ibintu byagiye birahinduka gose mugabo naho byahindutse mvuga ati jewe ngumako kuko niko kazi mbona kantunze niko kazi mbona no guma nkora mvuga ati naho byahindutse ntegezwa kuguma mbandanya umwuga sinowuta ngo nje mu bindi Imana itampaye ngumako kuri umwuga Imana yampaye niyo nguma nkora ego mu majambo make muranishimira ku ntambwe mugeze ko mukurangura no mwuga wo gukora ibisharizo bitandukanye by'imico n'akaranga k'abarundi bawuhambe ego mbe navyishimira kubera no n'abantu bose babibonye birabaryohera naho umuntu aravye aciye ngaha agenda kubikiza kwa maso agaca ntera intege ati ibi bintu ni byiza naho ntaguze ati mugabe ibintu ndabona ni byiza ni nkuko ari numvise nk'umuntu arondera ikintu noce ndamurangira aho nakibonye ego icyo gituma bica bintera intege kuma ndabibandanya ego murakoze mbega none nta gwaruka rufise iyo mpano ruhora ruza ngaha rubagana kugira bashobore mubafashe nyine mubabe hafi kugira bagufashe nyine kugira canke abandi nubwo atoba rugwaruka bintu bigire intumbero irashe nkuko sanzwe tubizi neza cyane ivyo birashoboka ko gwaruka goshora kuza kugira ngo umuntu arubandanye nago agwereka ingene umwuga ukogwa mugabo kuhera ivyo kubera n'ibikoresho byagiye birazimba ugusanga n'ibikoresho umuntu akora kubitaboneka kugira ngo umuntu ashobore kwigira ko ivyo bikoresho par exemple nk'akarorero hariho ibintu bita amanalite nibi urabibona amanalite ku mamangazini ntayabaho nico umuntu ashobora gutangura agakata agahera ko ugosigira ngo ijya mbere n'ijya kabiri mugabo byarabuze nubu najewe no kwiyaranje hari n'igihe ndondera ako nkorera ko nkakabura ibi bitiplex navyo si ibintu bikora itablo neza urumva ivyo ni ntambamye ziba zirimo kugira ngo umuntu atangure ikindi kintu naco kigoye hariho amarangi yarazimvye biteye ubwoba ikindi naco hariho ibikoresho dukoresha bita amapenso
ni ibintu bigoye kuronka hariho na hano kwiyaranja kugira ngo singume nicaye bisanzwe hariho ibikoresho ushobora kuva nko hanze noneho bikaba utabironka nkuko biboneka kandi naco ugiye kukigura nk'ibujumbura gufata itike usanga bigoye urazi ko itike ari amahera menshi ego niko ni kumeze ntambagirizo none muri kino gisagara ca Ngozi ariho musanzwe murangura uno mwuga abantu batuma ko bino bikoresho ko turazi ko bikunzwe mu mihana itandukanye bega nko ku kwezi urashobora kuronka nk'abantu babatuma ngo mu bakorezwe tugoma canke ibisabo bitandukanye bariyongera uko iminsi iragenda kuva mu mwaka wa 2008 ariho mwatanguye kino ciyumvira ego ico gihe umuntu agitangura 2011 kuduga barashobora kuboneka mugabo naho bagiye baraharuruka sinzi ko bakunda bijye bintu by'abazungu ikintu cy'akaranga ku Burundi umenga ntibaciyumvamo cyane gusa ubu haraza umwe abonye nk'akagoma arashobora kukagura akagatwara canke akagura kakadona nk'umuntu agenda hanze mugabo ibuye ibintu by'akaranga umenga ntibavyitaho cyane sinzi gituma ni kuzamu murahimiriza namwebwe bakunde ibintu by'akaranga k'igihugu cacu ego kubera namwe muje ngaha mu mudufashe kugira ngo bumve yuko ibintu by'akaranga k'igihugu cacu batobiheba batoreka kuza barishinga iby'abazungu natwe boza baravuga ati reka dushorere bajya ba artiste barakora ibintu bijanye n'akaranga k'igihugu cacu niko ndabibona akakagoma nako ndakarondera hariho abantu basanzwe babubaza je kuko simbaza je nkorera mu bintu vya peinture hama rero akandagacapa ko idarapo y'u Burundi akagashobora kuntwara nk'umunsi umwe ndagacapye kaba gaheze cyo kimwe urashobora nk'iki gisabo iki ni gisabo umuntu ashobora gucapako urabona ko ngaha cafye ko inka bisigura hajya baterera amata y'inka ngaha ndacapako n'igiseke ngaha ndacapako n'icyasi ngaha iki naco gishobora kuntwara nk'imisi nk'ibiri iki kigugwa ibihumbi 15 kagugwa ibihumbi 10 akanije nakibaziye kuko ndiko ndakora ngoma niyumvira aha nkaka nako naconze muri triplex nagaconze muri triplex mpejeje kugaconga ubona ko ari ngoma iri ngaho nyene aca asiga aya mabara y'idarapo y'igihugu cacu ego akakagwa ibihumbi 10 kimwe na kakagoma nico kimwe ego gakabira gutereka ko birasaba ko umuntu akakamanika sinzi ko uraheza ugakora akasindaheza nshashira ko akagozi ngaho inyuma nkashira ko ngaho mana collabo kore y'ibiti hama umuntu agacamanika neza hasi nayo bwaheze umuntu acamanika neza akaboneka neza twagoma mutuyagire kino gicapo cerekana umugabo ariko avuza inanga ukuntu cabafasha umwanya ugira mushobora gukora kuno kuntu tubibona karacuranga ijambo ni ryawe ego murakoze iyi tablo nagombye gucapa umuntu ariko avuza inanga ariko acira umugani umwana murabona ko aha nagombye gucapa mwijoro aha ni mwijoro kubera abateramye muhira baracira umugani abana rero aha nabanje kuronda icafye ku gitambara nabanje gucapa mu nyuma ndasiga rero ariko acira umugani uwo mwana ariko avuza inanga urabona uravye aha hari mwijoro uravye ingene icafye biraboneka ko hari mwijoro ariko acira umugani uwo mwana wiwe yongera avuza inanga none caba twaye umwanya nk'umunsi umwe urashobora kuba wahejeje gukora kino kintu nk'uko imisi cyantwaye twavuga ko ari nk'imisi imitatu yonyene mba mpejeje kuyikora ego ni imisi 3 kubera umwanya wo kurindira irangi iryume ugacubandanya ni 3 n'ibiri irashobora guhera ego bega inanga yo musanzwe muyikora inanga turayikora nayo nyene urabona ninanga iraboneka ko ari nanga iri darapo naryo risigura igihugu cacu c'u Burundi uyibonye ukibona yuko ari umurundi ngaha ego iyi tabiri gugwa ibihumbi 40 niyo be yayo andi yo yuruma niba twara umwanya muremure ni ntwara muremure ndavye n'ibikoresho mba nakoresheje ego kuko ngaha mbanza guha umufundi abaza akankorera iyi cadre mu nyuma nkaca
nshirako kino gitambara nkakibambako hama nkabona gusiga no gucapa. Ego murakoze. Icyo nobona nuko umuntu wese afise impano yoyikoresha nkuko Imana yimuhaye, umuntu agakora icyo ashoboye. Burya abantu twese dufise ingabirano zitandukanye, ni nkuko Imana yaguhaye ingabirano ukayicarika, nayo izokubaza iyo ngabirano yaguhaye, kujya izotubaza itare ntayaduhaye atinyereka icyo wungutsemo. Rero Imana yaguhaye impano urayibona ukayikoresha uko yayiguhaye. Nosaba yuko uwari we wese yokora yivuye inyuma, agakora amaboko mu mpuzu, agakoresha ingabirano Imana yamuhaye. Nkaho urabona ibi byose ncapa, hari ibintu ncapa by'akaranga, urabona ubajije ati nk'ikintu cy'umusambi nkanagerageje kubucapa mu marangi nkoresheje amaboko. Hari ibintu bagenda byibagirwa, nicyo gituma umuntu mwoza muradufasha guhimiriza kugira ngo akanga ko Burundi kagume gatera imbere, n'uri wese ashobore kuguma avuga ati reka nkore ikintu nshoboye nteze imbere akaranga k'igihugu cyacu. Ndagakora kubera umuntu wese kugira yisange yiyumvemo iki kintu abashaka, ndagakora ngashyiraho ugashimye wese acakagura. Urumva nabonyene ndabakorera utuntu natwo baba bashima. Yego, kandi ndabibutsa abantu yuko umukuza ujamwo agasongo ugwagwa ibintu nk'ivyo tuzi mu mico y'abarundi. Mu bisanzwe niko karyoshya inzoga, wayishizemo ngo bavuga ngo nticika, iguma imeze neza, ushizemo unyoye ukumva kaguma kameze neza, kubera na kera nivyo bakoresha mu kunwa inzoga no mu kuvoma amazi, nivyo bakoresha ibisabo, hama imikuza bakanyweramo inzoga, impeke, ugwagwa gutyo. Ibeyi akakagwa 15,000. Cyo kimwe naka tubona kari kwibendera ego nico kimwe tubari nkaco kimwe benutu. Ego bena natwo imisi bigutwara nico usiga umunsi ni imisi ibiri yonyene, ni imisi ibiri mbanjeje. Ego usimikuza urumva barabikuzane nawe ngenduka ndarondera je ndabirondera nkabizana nkaca ndabisiga. Hari n'abakunda bidacafye ko nkaca ndabisiga, ushaka idacafye ko ndamuko nyene. Urabona ibindi bintu hano mu mico y'Ikinyafrika ari bihugu usanga bakoresha bino bintu nko mu bihugu vya Senegal, Cote d'Ivoire, Guinée, ariko mu Burundi mu mico ya kera bimenga mwakari akaranga k'abanyafrika turi ku mugabane wa Afrika. Mbehoho ibi bigenda gute kugira ushobore uravyi bazira navyo nyene? Ibiye nakaranga ka Afrika kuri urabona hari gihe umuntu ashobora kuza ari nk'ujya kirondera kugira gisange ngaha. Ibimbabu birondere ni bavyita ama mask, ni ibintu by'ibisharizo bashobora gushira nko ku ruhome mu mahoteli, canke ari nk'umuzungu akiboye yagishatse gaca ivuga ati ico nashaka ni kinyene. Urumva hari ivyo nkora n'ivyo ndondera kugira umuntu aronde arashatse ikintu akironka. Ego kicoco kibira bari bakudeni kiri kwibe imeze gute? Ikiye kigugwa 20,200. Cyo kimwe akani gato ako ni 15. Ari kibazo ngenda babaze kandi gihamaye, nabwiye yuko turi mu gisagara ca Ngozi, mbega nta bandi bantu baza bakwigana kugira bashobore kuronka nabo nyene amasoko, kumenga ni wewe wibonekeza cyane. Baba hari muhora muvugana ukuntu kugira ibintu bishobore kugenda neza, nkuko nawe we wavuze yuko intumbero yuko ari kugira nyene mushike kwihangiro imeze neza. Ego bariho mugabo hariho nk'abahora abo mpora mbona mugabo si benshi, kandi umenga umwuga si benshi bawitaho, kubera ibi bintu kubera gituma nkeka batavyitana, kubera ibi ushobora gukora ikintu kikamara n'ukwezi ata muntu arakigura, ugashobora gukora ikintu kikamara n'umwaka umuntu atarakigura. Mugabo aka kazi kacu no kwihangana ukagumya umutima ukavuga ati reka ndindire n'icyaro nk'umukiriya nzoba ntomboye ntamurose, uratekereza ukicara ukavuga ati reka ngume nkora utundi, ari uguhaye akazi ukavuga ati reka nkore. Nicyo gituma benshi usanga batavyirukamwo. Rero bisaba yuko umuntu yihangana kweri muri aka kazi kacu. Harigero nk'ikiraka n'igihe utakironka ukibuze uricara ugatekereza, ariko ntiwicara umukora
uvuga ati reka ndindire wizigiye atumwanye n'umwanya ndashobora kuronka nuko akazi kacu gapanze. Numva igihugu cyacu tuguma tugikundisha n'abandi. Be none nimwaheza kugakora ibe izuba yifashe gute kuri aka ni make yonyene n'ibihumbi 10 urabona gatwara umwanya gatwara uri kuragaconga amahumbi 10 si menshi cyane yego. Mu bumbe wa Afrika uhora ucapa nawe nyene ko tuzi ko twavuze ibintu by'ikinyafrika musanzwe mukora navyo mpora ndabigira gusa nca ndinda gucisha ku mataburo ngacapa mugabo ubu ntazo mfise ako nzokora izindi. Hari ikindi kintu twabonye hano cerekana ibendera ry'u Burundi igicoco mbe uzukiragiza gute iki urabona nguma nkurikiza ivy'akaranga ku Burundi bwacu. Iyi ni nkinzo urayibona, iyi ni nkinzo nacafyemwo gutya urabona ni muri triplex naho nyene ndagerageza kuyicapa neza ariko sindaheza ndacabandanya n'utundi kugira ngo ibintu bimere neza. Ego bamuzoshira ko nakantu gahe nyuma ko gufatisha. Ego nako karoroshe zinkoni mbabuzi rondere kuko nakubwiye yuko hari ivyo nshobora kuguma ndondera, hari ivyo nguma ndondera kugira umuntu agikeneye ntakibura. Izi nkoni nizo nkura bandi baba barazibaje kuko je sinzi kubaza. Ego abari gusiga ko irangi je kuba rugusiga gusa kuba rugusiga verni canke ngasiga irangi kugira ngo urumva ko nanje nshobora kurondera ku bandi ba artiste babikora kugira ngo nanje ikintu bagikeneye ngaha bagisange ngaha. Amafaranga yego ku 15 nayo nyene cyo kimwe niyisize nico kimwe. No murakunze kuzigurirwa ko turazi ko mu mamanza yabo kugeni canke gutanga inkwano umuhungu canke se umuhungu abavuga abashingana bavuga ijambo abakunze kuzibagurira kenshi iyo hageze zijya manza barakunda kuzigura mugabo simisi yose hari gihe uzubona umuntu aje yishaka agaca yigura mu gihe bivanye n'urubanza bafise. Ego gukota hoho jewe si nkotesha mbabudandaze. Ego murakoze cyane. Ego murakoze nawe. Imisi yose umuntu aje muri kino kibanza aragutora mbe udahari ntawusigira ko menga n'ubu wagira ugende tuyagira gira nyene abazoza babagana bumve muri iki kibanza ntushobora kumbura umwanya wose urashobora kundonka niyo hoba hugaye nimero ya adresse irahari no yiguha kugira ngo ndonde ntumbure. Hariho nimero ya WhatsApp ni 79 4064 hanyuma nimero isanzwe ya limitere ni 68 438 952. uba wegereye ubavuye kuri Leo ugomba ugenda nko kwiferme haregeranye no kuri Leo wegereye no ngaha kuri province nahantu horoshe cyane ntushobora kumbura wandondeye. Ego mwatubwiye yuko iyi mpano musanzwe mufise gukora no mwuga byabaje bimukiri bato biga none mu muryango aho uvuka turabona yuko imiryango igenda iragira abantu bafite impano zitandukanye mbe ubwo ntiwa byose kuri mutama wa canke sokuru nabo nyene bari basanzwe bakora no mwuga. Ico kibazo kirangiye gose kubona mukimbaza je nandi navyisanze mu gusa hariho mu muryango wacu umuntu yavyize ari we grand frère yitwa Baremegwa Reveri uwo ni mukuru wanje niwe yanamforomye niwe yaravyigiye n'igitega mugabo nanje cabona ndafise talent ndafise do mugabo twebwe umuvyeyi wacu papa atuvyara yari umumaso yarubaka. Yego je simbona ingene vyaje rero ariko vyahiriye ko grand frère aravyiga mu ishure arabandanya aracapa muga nanje aranforma biza no munsi nanje nagumye nkora umenga ampaye akantu nkagacapa yabona umenga naranavyize kandi ntigeze nja mu ishure yavyo gusa urumva ko ari ingabirano Imana yaduhaye mu muryango urumva ko na grand frère yakora muga je nanje canza
ndushirizaho bikibaza ngo naraciye mu ishure mu yavyo mugabo ni impano jewe mfise impano yavyo urumva nayo nja mu ishure ubwo usanga nkeka ndushije gacho usanga nawe no gucapa uhagaze ubona ariko nivyo nkora ubu ndabishimira Imana ego nziza cyane none mubo ufise mu rugo umuryango wawe nta bana basigaye mu bufise biwawe bigana papa turabe ko natwe iyo mpano afise natwe tuzoyishe ariko baracari bato ariko hari igihe muhora mbona mwikaye bagiye kwishura mwe hari utuntu bakunda kuza baracapa mugabo ndababwira ati bana banza mwige mbere yo kuza kumenya byo gucapa kugira ngo niyo umenye gucapa urashobora kubanza kwiga kugira umenye igifaransa umenye gusoma umenye kwandika kugira ngo uzo guha komande ntiwirirwe urahingitanya ku ishure rya mbere n'iryo ryiza ibindi bica bikurikira mu nyuma yego umwana abariho mugabo baracari batoyi sindamenya tara yabo Imana yabahaye ingene izomera ariko nzobibona yego nakaye kajambo kanyuma wogiye ushikirije muri kino kiganiro ndahurira amadusozere mu mwanya uri imbere muri kino kiganiro ndahurira ndagyeho kubona mwangendeye no munsi muzogaruke no hanyuma kuko mutuma dushika kure abatatuzi bakatumenya ndagyeho cyane muri ngene mwaje kutugendera murakoze cyane nkaba ndabakenguruka Imana ibahezagire